rero abavuze ngo igihe kiza kandi kirashitse aho abahimbaza bukuri Imana ishimwe cyane amen 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 abahimbaza bukuri abahimbaza ni benshi ariko hariho ijambo ry'Imana rivuze ngo abahimbaza bukuri bisigura ngo hariho n'abandi bahimbaza mu kinyoma rero aha bavuze ngo abahimbaza bukuri bazohimbaza data mu mpemu no mu kuri niyo mpamvu rero turiko turatumira abaza guhimbaza twateguye igikorwa cyo guhimbaza mbega wovuga ati byamvuye kuki Hello everybody, hello everyone. Hi everybody. Hello. Chris. It's another day, another chance, another blessing, another beautiful day. Kubana namwe bakuzi bakamu TV. Yes, nkuko musanzwe kuri mikro niko Mr. Black. Wanakiriye abamama beza cyane no musiku ya Kamu TV. Guys, twatewe iteka rikomeye cyane. Donc ninaryo rya mbere je nakiriye abamama, ninaryo rya mbere tubakiriye. Donc twazaye kugira tuganira ibintu bigiye bitandukanye, ibintu biryoshye sana na cyane cyane ubutumwa bwiza. Yes, vuze ubutumwa bwiza. Amajambo y'Imana no munsi baje kuyadusangiza. Yes, ngomba kubisha amajambo imbere yuko dutangura ivyatuzinduye reka ndabamanye kugira banze baturamutse banatwibwire kameme. Karibu sana muri Akamu TV. Duhere reka duhere hariya. Okay, murakoze cyane kwikaze mu guhaye. Je nitwa Pedine na Himana. Sijya mbere nje kuri akanamwe. Kandi baza ko tugiye kugira ikiganiro kiryoshe cyiza. Kandi nzi yuko kizofasha abantu benshi. Yes. Rero merci beaucoup kwikaze namwe turagiye kubana namwe. Asante sana. Tuje hariya gato okay hajya. Mwakoze cyane rwose kwakira kuri Akamu TV. Nje nitwa Marceline Munderere. Nkaba nkijwe sengera muri eglise yitwa Amazing Miracles Church. Kandi ngira ngo hari turaza kurivuga ko mu kiganiro. Yes. Ngabaramukije mwese naramutse mwiriwe amahoro umwami Yesu Kristo abahezagira. Kabisa. Turi kumwe na Claudine na Marceline. Okay, abantu bariko dukurikirana bashobora kuba batawukigwa bien. Donc murashobora kubibwira mu buryo burambuye. Yego mwamukoze cyane. Nuko twavuze twakijijwe turizera Yesu nk'umwami n'umukiza bwacu. Tukaba dusengera muri eglise yitwa Amazing Miracle Church AMC ikorera mu Kabondo. Tudeberendeza gino na kumujumbura kabisa. Hama ariko nkaba mu Cibitoki. Nibaza ko takindi abantu bashobora kwibaza ati eske Claudine arubatse cyangwa n'umuseribateri? Je ndi fiancé. Vuba cyane ndagira mariage. Kabisa ba. Novembre ndagira mariage. Kabisa. Ndi fiancé misi zanye ndi madame. Guys, invitation twayirose. Tugende ku rundi ruhande. Nawe murashobora kutwibwira mu buryo burambuwe. Ego nanje nababwiye ko nitwa Marceline Munderere. Nanje nsengera muri Amazing Miracles Church. Yes. Ndi mama w'abana babiri. Amamba mu Gihoshi. Kabisa. Murakoze cyane kutwidondora. Turashaka kumenya no munsi. Abakozi b'Imana nibo twakiriye bien sûr. Saba yuko mutubwira ibintu bikomeye cyane kandi biryoshe ebana bitesa sana. Yes. Turashaka kumenya ubu turi mu gicagihe abana b'abajene batagihumbira gusenga cyane batwagwa n'ivyinshi vy'isi wana nka tubana bijumbura cyane bafite utuntu twishi tubokipa bibagora kuja gusenga cyane. Donc ariho abandi nabana bakogwa cyane bakuja mu ngeso zitari nziza bakaja mu babaha ibintu ndavuga bajya papa usanga bakuze hakaba n'abandi bahungu nabo bahabwa ibintu n'abamama bakuze nk'abavyeyi twatewe iteho yakira nka Marceline n'undi asanzwe asi ibintu vyinshi cyane ndavuga Claudine. Ivyo bintu mwe mubifata gute kumbure sijya mbere mu vyumvise kandi muhora munabibona bien sûr mubifata gute nk'abakozi b'Imana?
Yego murakoze cyane kuri ico kibazo. Icya mbere na mbere nagomba kubabwira ko agakiza ubuzima kabisa. Agakiza mu buzima ntabwo ari miruho, ntabwo ari agasho, kuvuga ngo uri prive n'ibi na biriya mu rundi ruhande nibyo, ariko mu rundi ruhande nabwo nyine sibyo. Rero mu gakiza ahubwo niho hari umunezero wose. abo bajene cyane abo muyabaga abo bakiri bato bumva yuko umengo baracyakeneye umunezero wo mu buzima bwabo, baracyakeneye icyo nokwita freedom cyane umwidegemvyo muri ibi na biriya no muri Kristo Yesu birimo, kandi niho biri ahubwo ni naho biganje, ni naho byagutse. Rero twaje kugira ngo tubivuge, twaje kubivuga, twaje kubyamamaza ko muri Yesu hari ubuzima kandi buryoshe, wanashaka buryoshe cyane. Ndibaza turaza kubyagura, turaza kubivuga mu buryo bwagutse, ariko turabahamagara tubatumira naho nyene hari ubuzima bwiza buryoshe, bijya nyene barondera no muri Kristo birahari, abagenzi beza muri Kristo barahari, abatunzi muri Kristo nibo bari. Ubwo buzima, ayo munezero, ayo mahoro, ayo mafaranga, uwo munezero, byose en totalite muri Kristo Yesu birahari byose kabisa. Nawe nacyo bivuga ko numva mbanje gushimira cyane ikibazo umuntu wese tubajije. Ni igihimbo twohanura abajene, abakobwa, abahungu de deux côtés, banashaka abasingomamu, duka abantu bumva umenga kuba muri ibintu runaka ngo niwo munezero. Ni ukuri nagomba ndabahebuze, nta munezero muri ko muraronka, kuko muturavye ubwacu turaguwe neza kandi dusa neza. Kristo Yesu hari authentique y'ubuzima. Abanyarwanda nibo bakunze kuvuga ngo ibintu byo gutwika, burya kudomeka mu gukiza vrema biratwika, biratesa, bimeze neza, biguha amahoro. Tudabura ikintu cya mbere kiguha amahoro, icyo kintu nta kintu utokora kugira ngo ucakire. Rero amahoro yatuzwe ni Kristo Yesu. Rero ngwino aho ushobora kuronka amahoro, ibyo wita ngo ni amahoro, ibyo wita ngo ni byiza, kandi ndi sûr mutigirishije iyo uri wenyine uje no kunabigenderamo, je ne sais pas simaka tubidondagura, ariko ugenda na conscience mu mutima, ukumva ko umubabaro uteye. Iyo uri wenyine je dis bien, wavuye muri rya rigara, wavuye muri bya bintu nyine uvuye gukora, ariko ngwino kuri Yesu hari ubuzima, nk'uko umusista wanje yabivuze. Kuri ibyo bintu mubyihoze mu bihebe muze kuri Kristo Yesu, tubona ko turi abantu vrema batesa, kuko twakiriye ubwo buzima kabisa. Kandi icyizere cyo gukizwa meme after umaze gupfa, ibyo mikono umunezero bifise limite, bifise aho bizogarukira, ariko akagakiza meme après y'urupfu tuzojana navyo. Wirata ko yamenye Kristo, ngo yamenye Imana. Ibyo rero nimba no kuvuga ati biratese, biratwika, dusa neza, kuko tuzi icyo twishimirije Imana muri twebwe. Niyo mpamvu tuko turabatumirira. Hajya icyatuzanya hanini hano batumirira gwaruka, bantu mwese muko muratwumva, ba papa, ba mama, abajene, nimuze ku Mana kabisa, kuri Kristo Yesu. Baze birukanga cyane. Kuko tuzi ko byatugiriye akamaro twebwe kabisa. Ku rundi ruhande ndafise akabazo ngaca nibaza, mbega muravuze ku ruhande rw'ugwaruka, mbega abo ba papa cyangwa ba mama nabo bashukisha amahera gugwaruka bimeze gute? Nakaja mu mfise mwabwira nkamwe ba mama mukuze murakoze cyane. Murakoze. Natwe murabona ko turaba mama badakuze cyane, kandi batari bato cyane, kandi tukaba turi mu gakiza. Rero ibyo turimo, ibyo twumvise, ibyo twabonye, ibyo twaje kuvuga, nabyo twaje guhimiriza abandi kubamwo, kuko yaba twaragezeyo tugacukarika, tugasonza, tukamererwa nabi, nawe ntiwe dushobora no kuri kamera yawe. Muratesa benshi n'ayamanitse. Ni témoignage imwe muri nyinshi yerekana ko muri Kristo Yesu hari ubuzima.
Okay, kabazo nena kwaje mvuze ati yuko aba bapapa aba mama bashukisha amafaranga urugwaruka rwacu yuko rurakura bobona akajambo kamwe babwira ko nibo mu kendo bavuga nibo banyene abayazanye ego ahanini ibyo no byita nko kutamenya ibyo no byita nko kutamenya birashobora ko biriho sinabivuga ko cyane kuko sindabirimo sindabizi sindanabibona hafi cyane yanje ariko ndibaza ko biriho kuko biravugwa mugabo nibaza ko ari nko kutamenya kuko umujene w'uyu munsi urwaruka rw'uyu munsi nibwo Burundi bw'ejo nibwo si ejo bajya n'abantu twagombye ahubwo gutera intege tukabahimiriza cyane rwose kwitegurira kuzokwinjira mu buzima bwiza buriko buraza rero dushatse kubonona mu kubereka ko ibintu byose byoroshe mu kubereka ko ibintu byose biri hano hafi ubironka mu buryo bwo bwose kujya abari nko kwica urwaruka rero hakaba hariho umuntu uyica nkujya iyo bari karatwumviriza ariko aradukurikirana nawe nyine noca mfata akajyo kumubwira ko ahantu hose hari uwo mwana w'urwaruka wo mujene ni umwana wo guhumiriza kuja mu ishure ni umwana wo guhumiriza kwiyubaka bivanye n'uburyo yiyumva nimba yiyumva yuko mu myaka iri imbere yozoba nk'umuganga yispecializa muri bica nk'iriya ukamuhimiriza kwinjira muri iyo domene yiwe abana tukabakura mu bibare tukabakura mu mabarabara tukabakura mu bibasamaza byinshi ahubwo tukabafasha kwinjira muri domene zabo bakaja gukorera ico bumva yuko bahamagariwe kuba ego yes hama gatoyi abantu benshi ndavuga muri kote y'aba protesta okay baravuga yuko abantu benshi bari muri domaine ya protesta benshi ari nk'abantu se abafunga kiwani bakora inyungu zabo cyane cyane muramubona bitrondinga ku ma réseaux sociaux nande cyagantanganye hari abantu benshi ngendo barabivuga donc turashaka kumenya est-ce kuja mu rusengero wihisha Imana ukora ivyaha hariho aba mama aba papa aba pasteur nabone bakabikora ivyo bintu bijya bintu mwe bivuga kwiki ugasanga barihisha imbere y'isengero mugaba bageze muhira naho ugasanga bakora ibindi kandi bitari vyiza mwatazi kumenya Imana cyangwa muturusha byinshi kwemera Imana bijya bintu mu bifata gute nimona kandi nko gutirimutsa abakristo meze gute mbega iyo umukristo we wabibonye pasteur yagize ikintu cyangwa ujya mu chef mu rusengero we nti gera ko ama impact ugasanga ari karazana ibintu bitari vyiza meze gute murakoze cyane icyo kibazo hama icyo nagomba kuvuga nuko ishengero n'umuryango spirituel ni famille spirituelle ni ishengero rero ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha umwitegenge mu yandi majambo umuntu atari mu ishengero yo kumva byinshi cyane yo kwakira byinshi mu matwi yiwe ariko umaze gushikayo ibyo ntabyubona ibyo ahanini si byo biriyo n'ishengero hari ubuzima n'ishengero hari yo kubaho umunezero amahoro umutekano ibyo bindi nabyo ubimenyana cyane cyane umaze gushikayo niho nari ndababwiye ati muzomenya ukuri n'ukuri muzogusanga mu ijambo ry'Imana bivugirwa cyane cyane mu ishengero kabisa yego rero ibyo jewe numva ko nuvuga ngo ni nk'ikinyoma simvuze ngo abantu bose bari mu ishengero n'abagororotsi ariko kandi harashobora kuba umwe kumbure yajaganije muri bica nk'inabiriya bikamenyekana bikaboneka ariko ntibisigura ko abanyeshengero bose bakora bijya ahubwo je ico nasanze mu ishengero hari ubugwaneza mu ishengero uzosanga abantu bakundana cyane atabujyaja kabisa niho uzosanga mu ishengero hari abantu bashigikirana hari ibintu byiza byinshi ico kimwe rero cyo bakibonetse nk'ikitari ico nico cyadukira ishengero ryose twogifata nk'agasembwa n'ibyo ariko muri make ni ishengero y'ubuzima kandi hari byiza byinshi rero kaze cyane mu ishengero murakoze cyane donc bire ko tuyaye byose cyatuzinduye mufise evenema no ita evenema ikomeye cyane nako hajya kugira mu bibwira abakunzi bacu badukurikirana ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye nakijambo murarifise umwanya niwe wiwanyu kabisa turi hano ahanini twashaka gutumira abantu bose bakurikirana TV online ya Akamo TV tubatubwira cyane kuja
muri worship bitazira imana izoba iso vendredi le 27 kuri eglise iwacu muri amazing miracle church iri mu Kabondo ni munsi urikumanukana rijya barabara ryo kuri école belge ajya mu autoroute abiri urikumanukana akabarabara ka mbere akakabira akagatatu urikumanuka ni côté gauche juste ugikata ucuhabona zoba vendredi bizotangura à partir de 17h dufise mu worship akomeye cyane hino mu Burundi yitwa Wendo Dorote turabatumira cyane gwaruka bamama bapapa abantu bose bakurikirana abakunzi ba Kamo TV n'abandi bantu bose mu kuri kadi dushima Imana turafise icyo dushimira Imana kubona tugihari kubona tugihema kubona gishora gutambuka atuka nta muntu n'umwe kwisi adafise icyo yashimira Imana kubona utari mu bitaro kubona ushobora guhema impemu nta facture tworonka twoha Imana kabisa ku munsi ntirambirwa kutugirira neza rero umenga una tendance yo kwitwararika ibindi byose ariko izi ni moma zidasanzwe Imana ibiduhaye opportunité tuve mu by'akazi tuve muri iyo routine y'ubuzima ariko tuze dushimira Imana dufise umutima wo gushima Imana kandi ndashaka kubatumira muzoze karibu sinzira ko si cyo bivuga yego murakoze cyane nkuko ma sœur Claudine abivuze ahanini turi hano twagendereye Akam TV kugira ngo tubatumire mu gikorane dufise cyitiriwe Amazing Worship icyo gikorane cyateguwe n'ishengero Amazing Miracles Church ifatanije na Sound of Miracles ni worship team yo kuri eglise wacu hamwe n'umuririmbyi asitwe amavuta cyane yitwa Dorothée Wendo igira neza ariko muri ubwo butumire bwacu twagomba guhagarara ku ijambo riri muri Yohana igice cya 4 murongo wa 23 Yohana Jean 4:23 aravuga ngo ariko igihe kiza kandi kirashitse niho abasenga b'ukuri bazosengera data mu mpemu no mu kuri kuko data arondera abamusenga bameze batyo iyi ni version imwe twakoresheje muri Bibiliya y'Ikirundi mugabo hariho iyindi version ivuga haje bavuga ngo abasenga data ahubwo bavuga ngo abahimbaza data iyi niyo jambo twashimikiye ko cyane mu kuza gutazira rero aho bavuze ngo igihe kiza kandi kirashitse aho abahimbaza b'ukuri Imana ishimwe cyane amen b'ukuri abahimbaza ni benshi ariko hariho ijambo ry'Imana rivuze ngo abahimbaza b'ukuri bisobanura ngo hariho n'abandi bahimbaza mu kinyoma rero aha bavuze ngo abahimbaza b'ukuri bazohimbaza data mu mpemu no mu kuri niyo mpamvu rero turiko turatumira abaza guhimbaza twateguye igikorwa cyo guhimbaza mbega bavuga ati byapfuye kuki kubera iki uwo mutima wo guhimbaza wavuye kuki ibyo byahagurukijwe nuko guhimbaza ibyo data arondera Imana yacu twebwe turafise ibyo turondera mu buzima bwa misi yose ariko Imana yacu nayo irondera abayihimbaza mu mpemu no mu kuri rero turi hano kubatumira inshuti zacu kugira ngo muze mwifatikanye na twebwe guhimbaza Imana gutazira Imana niho ubuzima nyamukuru bwubakiye bitera umunezero bitera amahoro bitera gukira kaze cyane rwose twobanezererwa kubana nawe kabisa murakoze cyane kuduha ubutumire tuca twibaza gute mbega inyuma y'iyo evenema cyangwa muri iyo evenema abantu bitegemo iki gisasa cotuma bahiye kumbura bari mu ngeso mbi bazivamwo cyangwa bari muri bicanka biriya bituma bahurumbira umwami wacu twitege iki icyo twokwitega mu buzima busesekaye bukurikira ndatanga akarorero k'ikintu cyakoretse bivuye mu guhimbaza hariho abantu babiri bazwi cyane rwose mu ijambo ry'Imana ni nabo dukunda gushimikira ko cyane tugatanga ko akarorero abantu Pawulo na Sila n'abantu bari ko barakora umurimo w'Imana bari ko baravuga ubutumwa bwiza hama baragera igihe barapfungwa batahurika nabi baboneka ko bariko barajaganya barabafunga bageze mu gasho rero bari mwibohero bari baboshwe si ka gasho kamwe kari kugaye
binjira mu muryango umwe urugagwa binjira ahandi harugagwa binjira ahandi harugagwa n'ukuri Bibiliya ivuga ngo bari mwirinde kabisa abo bantu rero bamaze gushikaho bari bafise ibanga batahuye muri bo bahise no guhimbaza Imana biragiye kubaza Imana ati none Imana wewe nyene twariko turahimbaza twariko turavugira niwe birangiye dufunzwe oya icyo sico bakoze ariko barahimbaje Imana baratazira Imana bararirimba indirimbo zishimwe bantu b'Imana icyakoretse nuko ayo matazirano bakoze niyo yababohoye imiryango y'agasho yariyuguruye iminyororo iracikagurika barasohoka mu gasho atakirinze gusabwa atarubanza baciriwe bisobanura ngo muri uko gutazira Imana ushobora kuba uboshwe n'ikintu icyo ari cyo cyose na jewe ubwanje ushobora kuba mfise ikintu kimboshe inyuma y'imyaka myinshi nkijijwe ngo ugasanga hari ikintu cananiye ariko ndiko nditazirira Imana gusa nimbaza mvuga ubunini bw'Imana mvuga ko Imana ikomeye haleluya nshobora kuba mfise ingwara urumva Paulo na Sila bari mu gasho amatazirano yabo sinosubiramo amajambo barikozemwo ariko ibyo ari byose bariko barahimbaza Imana bakavuga ati Imana naho ndi mu gasho naho mfunzwe uri Imana uhinduka urashoboye uraganje uri mwiza urahambaye aba bose urabasumba ibinyene turi uri kurabibona ayo kumbere mu majambo bakoresha najewe rero ndashobora kuba mfise nk'ingwara ndashaka kuba nugarijwe n'ubukene ndashaka kuba ndi imfuvyi mugankaje imbere y'Imana nkavuga ati Mana naho ndi imfuvyi uri Imana idahinduka naho nkenye Mana uri Imana itunze naho ngwaye iyi ngwara nirikuraho kuri Imana ikiza ingwara urakiza hari abariko barakira hirya no hino ugatazira Imana mugasanga wabohotse ugasanga cya kibazo cyakurekuye ugasanga cya kibazo cyakuvuyeko icyo rero nicyo twokwitega mu guhimbaza ibitangaza birakoreka ibidasanzwe birakoreka ni nayo mvu ituma tubahimiriza kuza tubane muri ivyo bihe kuko turazi neza ko hariho ibikurikira inyuma y'ivyo bihe kabisa asante sana okay dushaka kumenya ijambo ry'urufatiro ryo munsi mbega rizoba rifatiye kuki ni twasomye ryo muri Yohana 4:23 neza cyane bivuga ngo abahimbaza data bukuri igihe kirageze bamuhimbaza mu mpemu no mukuru ariko ndashobora gusoma n'irindi jambo biri muri Zaburi igice cya 30 umurongo wa 4 Zaburi 30 havuga ngo muririmbire uhoraho ishimwe yemwe bakunzi biwe mushime izina ryiwe ryera amen Imana ishimwe cyane iri jambo rivuga ngo muririmbire ntibadusabye uruhusha ariko byabaye nk'itegeko ubu nakubwiye ati jya hariya ntabwo aba ariko arakubaza nimba ubikunda cyangwa utabikunda ubishoboye cyangwa utabishoboye abakubwiye ati jyayo hari n'ijambo ryaravuze ngo muririmbire uhoraho ishimwe guhimbaza Imana rero ni itegeko dukwiye guhimbaza Imana dukwiye kuririmbira ishimwe kandi ibi ntibyacyaguye bavuze ngo yemwe bakunzi biwe abakunzi b'Imana nibaza ko atamuntu n'umwe adakunda Imana naho mutoba mufitanye imigenderanire miremire ariko hariho igihe ugera ukibuka ko Imana ihari kandi yo gutabara rero turirimbire uhoraho ishimwe umutima wacu ijambo nyamukuru ni uguhagarara mu mashimwe ni uguhagurutsa umutima w'amashimwe tukadugiriza uhoraho ishimwe tukazamura icubahiro c'Imana amen okay je rero je ndakunda kubaza mu mbabare cyane kumbure ni naco gituma abantu benshi bamenya ivyo batatawukiwe ubu turi muri cya gihe abantu benshi birukira ivyisi cyane uteguye concert y'indirimbo z'isi baza kubwisha mu guteguye concert cyangwa evenema ivuga ku bintu by'ijambo ry'Imana bavuga bakora mu indirimbo mpimbaza bwa benshi bakirukira muri sekiri zitwise sekira z'isi ivyo bintu mwe bivuga ku ikimbega vy'iciki hari ikintu kinini mufise ngo bivuga burya yigeze kubyacishamo burya yavuze akantu ko kutamenya yaba uzi Imana akamaro ifitiye ibyo nibyo uri kuvuga ngo birukira iby'isi n'abajyana abantu b'Imana iyaba bitahura
ama evenement nkaya si l'occasion yo gushima Imana kuko irababeshejeho kandi irabakunda kandi irabatunze. Rero uwo mutima wo kuca birukira iby'isi ni kutamenya, urabyumva, kuko ahantu ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjye bishwe n'ibyaha, bishwe no kutamenya. Iyo abantu benshi bazi Imana, bano b'Imana yavuze akantu umusisi avuga ati simpaka mugirane imigenderanire mufite kuhema si wibeshejeho rufite kukora abandi ari bishomeye si wowe wakihaye kajya kazi rufite ko utari mu bitaro utamanitse amaguru n'amasima ari Imana yakurinze. Rero ama evenement nk'aya ni occasion yo kuza mumenye burya ngo intango y'ubwenge ijambo ry'Imana iko rivuga intango y'ubwenge kubaho uhoraho. Nico cyambere intango y'ubwenge si kuba umumiliyarderi, intango y'ubwenge si kugira amahauzi usumwe ayo mazu niko kwambara neza wanashaka nabwo ubusta bizohagarara kabisa ukabisiga hama tukazogenda kuguhambura urumwe kuri iyo nzira tuzobisiga. Ibi bintu n'Imana iduha kugira ngo bidufashe muri intervalle ko ku isi ubuzima buri après twe turabatumirira ubwo bwenge mu bugire muve mu kutamenya ingo tujye gutazira y'Imana tubeshejeho, y'Imana turinda, y'Imana kuvura. Iyo uryamye mu gitondo nta siwonse ubuse kuvyuka ubona uryamye ariko kuvyuka n'uburi siri kuza kuvyuka. None turaze abantu benshi bama baryamye ntibati Imana kwiyevera imibayeho reka nanje ngende nifatikanyije abandi gira umutima wo kugira ubwo ubwenge nyakuri, sagesse nyakuri ukumenya uho. Ama evenement menshi nk'arakunda gutegurwa kandi agategurwa cyane n'ama eglise agiye atandukanye. Mbega muri evenement mwateguye yanyu muri rusange abantu itandukanye bashaka kumenya itandukaniro rihari n'andi ma evenement yahora haba n'irijyanyu. Ikindi naco eske i evenement tumiyemwe abantu bose cyangwa irafite abajene abakuze imeze gute? Ino evenement twavuze gwaruka bapapa bamama abakobwa abahungu ni evenement iteguriwe abantu bose n'abatama n'abatamakazi n'umuje umuntu wese yumva yuko yohashika iteguriwe abantu bose sans exception. Kandi twifatikanye n'abandi niyo amazing miracle worship na no mukozi w'Imana asizwe cyane je ndamaze kumwumva mu gikorane cya Lopez, Pastor Lopez umukozi w'Imana yararirimbye uyo mu worship tuzoba twatumiye wendo gira neza Dorote n'umuntu asizwe vraiment n'umuntu aririmbye urumva presence y'Imana vraiment ukumva ko hari kire atmosphere gahinduka. Rero nakajyo keza ko kubabwira. Rero hari ikindi kibazo babajije ngo nirihe tandukanirizo. Nta tandukanirizo twese Imana imwe. Gusa ni nko nawe utaha ofisi inzu avutahamo. Ndafise muhiri wanje cyo gutahamo. Ugera afise umuhiri waza gutahamo. Ariko twese duhure ku kintu kimwe. Dufise Imana yaturema. Tugize guhimbaza twese. Rero ni exception nimwe. Nawe umuzirima turagutumiye ingo duhimbaze Imana. Nawe Jehova nawe burinde nakajyo ko guduza ishimwe kuwa turemye kutubeshejeho twese. Ayo mazina y'amashengero na mazina gusa abantu bashiraho Imana imwe kandi ni muhira n'umwese afite muhiri wiwe ataha. Rero nta tandukanirizo rihari. Kumbure muri kiganiro cacu twashimye kugira kirekire kumbure ko dufite invitation tiko turaba guys mwavyumvise aho tuzohurira ni ahandi nyene ewana ku munsi murashobora kubibutsa abakunzi bacu kugira uwo munsi zohahurire twese nanjye nzoba ndahari by the way. Karibu cyane ewana nene kabisa murashobora kubibutsa hama mukavuga ikintu kimwe cyangwa bibiri twavuze mu kiganiro kugira benshi bashobora gutahura birenze ngaha. Murakoze cyane nkuko mubyumvise tuko turahiraheza ikiganiro cacu ariko hariho akantu nagomba kugaruka ko gatonyi uyu mumenyesha makuru yaratubajije ati mbega ati ibi ama evenement ajanye n'ibintu byo kuririmba arategurwa cyane. Hariho ayategurwa n'abakijijwe hariyo ayategurwa n'abadakijijwe ati mugabo
wamubona yuko umengo effectif nininya yama yiruka cyane mu ma evenement yateguwe n'abantu badakijijwe. Hama Masio ngaho yabivuze ko aravuga ati ibyo twobishira muri cadre yuko utamenya. Nanje noca mbaza ikibazo, mbega ugiyeyo ubugiye gukora yuki? Ubugiye kumviriza ingene ibyo umuntu aririmba? Ubugiye gusubiramo ajya amajambo ariko aravuga? Ubugiye ujanye uwuhe mutima, witeze iki? Icyo ni cyo kinini cyane twakagombye kumenya, kuko ngubu unya nkawe utwaye yo kamera ugahagarara imbere y'umuryango ukabaza umuntu wese ariko arinjira, mbega ngaha uje gukora iki, witeze iki? Nibaza yuko abantu baca kubwira niteze kuryoherwa, baza kuririmba, gutamba, okay, turagura mu buzima. Twebwe aya ma evenement yo guhimbaza Imana mu ruhande rw'abantu bakijijwe, tuba dufise umutima udutwayeyo. Ari cyo kinini navuze ati twagiye gukora ikimana ikeneye, twagiye guhimbaza Imana n'ivyo Imana itugomba ko, n'ivyo Imana idukeneye ko. Imana yawe nizokubwira ati ngabiri ibirato, ndakeneye ibirato byo kwambara. Imana nizokubwira ati uyu munsi uze kumarasiyo. Imana nizokubwira ati nagwaye uraza kundamutsa mu bitaro, oya. Ariko Imana izokubwira ati ndakeneye kutazigwa ngo untagire. Uwo ni umutima tuba tujanyeyo. Hama ugatusubira ukabaza umuntu uti none witeze iki? Twebwe tuba twiteze ko turi buze gukira indwara, udukrize turaza gukoragurika, amakahate hatandukanye araza gutakara, ingeso ivyatunaniye, kandi turaza no kubakwa mu mitima yacu. Turaza no kubaka mu mitima yacu. Hama hariho irindi jambo nagomba guhereza ko riri muri Filipi 4, Filipiens 4:6, uravuga ngo nimugire ico mwiganyira, ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Bisigura ngo iyo tugiye muri aya ma evenement yo guhimbaza no gutazira Imana, tuba tugiye no kumenyesha Imana ibyo tugomba byose. Kuko ujya muririmbyi kumbure adakijijwe wagiye kuraba, ushaka kumubwira ibikwerekeye ntibimuraba, ntibona kubahuka. Ushaka kumubwira ati burya naho naje ngaha anye ndafise ideni ry'inzu maze amezi 6 n'ishuri inzu, ibyo nabyo umubwira. Ariko waje gutazira Imana urafise droit. Haleluya, ufise droit kubwira Imana ati Mana naho ndikunda gutazira ndaguhimbaza Imana, kandi ndiri umukene ariko maze amezi 6 n'ishuri inzu, ndazi neza ko byokoreka, nkava ngaha njya kudepoza amafaranga kuri account neza cyane. Ufise droit yo kubwira Imana. Ni ukuvuga ngo twehoho tuba twagiye kumenyesha Imana ibyo dukeneye, tuba turiko turasenga, tuba turiko mu gusenga, tuba turiko turaningiye, kandi tuba turiko turatanga n'imazi by'amashimwe. Rero karibu cyane bene data, ubu ni ubuzima turiko turavuga, izi ni impinduka turiko turakomunika byaratubayeko. Claudine yakavuze ati natwe byo muturaba murabona ko turi abantu beza kandi bakijijwe buzuye Imana, naco dukekeranyako. Rero igikorane ni kuwa gatanu za 27 z'ukwicenda, kizotangura isaha 11, kizobera kuri Amazing Miracles Church iri mu Kabondo, ni hepfo ya École Belge. Umanutse uvuye muri ville ugeze kuri Mutuelle canke kuri Ministère des Finances, manuka nk'ugomba kuja kuri Avenue du Large, hama urengane École Belge, hari udupave twinjira mu gafatanye na Skynet, hari ahantu bita kuri Sky, bose barahazi, uca ukata muri gauche ugaca utambuka nka 20 meters. Icyo gikorane cyacu rero cyateguwe na Sound of Miracles, ni worship team yacu ya Amazing Miracles Church ifatikanije na Dorothée Wendo Igiraneza, uririmbyi mwiza cyane, asizwe amavuta, yaririmbye indirimbo ivuga ngo nyuzura. Urashaka gusanga kuri YouTube, bizaba ibihe byiza, ibihe by'amahoro n'umutekano, ibihe byo guhimbaza, byo gutazira, hariho ubuzima. Amen. Haje cyane gose. Yes. Okay, donc abadukurikirana bari ahantu henshi hatandukanye, hari abari hanze, hari abari mu Burundi, hari abari mu bihugu byinshi bitandukanye, donc hariho n'abatari ngaho i Bujumbura bari mu ntara za ruguru. Eske umuntu nawe akeneye kubakurikirana maze platform muzobicishako cyane, murafise ubundi buryo bizobashikira abantu badafise uburyo bwo gushika ngaha cyangwa badafise ububasha bwo kuhashika byihuse? Cyane gose turafise chaîne y'ishengero, urashaka gukurikirana umwungere wacu umukozi w'Imana dukunda cyane, yitwa Pasteur Edmond Nkengurutse, arahari ku marezo sociaux, urashaka kumukurikirana ugiye kuri channel y'ishengero uzosangaho ibihe byiza nk'ibyo ushaka kuba utarabikurikiranye, kumbure byakugoye niba hashitse cyangwa muri hanze y'igihugu. Karibu cyane ukurikirane Pasteur Edmond Nkengurutse kuri YouTube,
uzobona ibikorane byacu amaevenema yacu n'ijambo mbere ijambo ry'ubwiza kuri ntacyo dukesha byose birakwiye. Donc hari abandi bashobora kuba bari ngaho i Bujumbura mugabo batahazi exactly mashobora kuba kandi nimero de telefone mushobora kuba hamwe adresse byihuse cyane sinzi ko mwabikora nyamba bishoboka. Yego hariho akanimero tumaze iminsi dutanga akamwe ne data yitwa Jean Claude. Yes. Reka tugatange nko ku muntu byo byagoye adresse yamugoye arakeneye uburyo twomudirectinga arakeneye directions ingene yoshika kuri Amazing Miracles Church. Reka tumuronderere akanimero yokoresha kugira ngo ahashike bitamugoye. Nimero ni 71 47 32 24 ndasubiramwo ni 71 476 224. Uyu mwene data yitwa Jean Claude. Urashaka kumuhamagara kuri WhatsApp, urashaka gukoresha appel direct ukamutora akakuguidinga muri ways zose zishoboka kugira ngo hashike mwene data kaze cyane. Jereke ndabashimire cyane. Amen. Mugabo mu gihe twakiriye abakozi b'Imana benshi tubasabe mu dusengera imbere ko turangiza ikiganiro cyacu muzamukoze cyane. Umwe canke sinzi. Okay. Urongo wumva ari muri mutse dusengera n'abantu bose muri rusange bose barakeneye amasengesho. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuri Imana, turagushimiye ko uri inshuti nziza, turagushimiye kuri iyi televiziyo yaduhaye akaryo ko kuza kuvuga izina ryawe. Turagushimiye ko waduhaye natwe iyi opportunité yo kuza kwamamaza iri kwerekeye Imana. Turagushimiye kuri uyu mwanya tumaze hano, turagushimiye ku muntu wese yadukurikiranye. Turasengeye aba bantu, turasengeye Akam TV Imana kugira ngo yagukirwe cyane urushirizeho gukurikiranwa na benshi kugira ngo natwe ubu butumire bwacu bushike kure cyane hashoboka. Hanyuma turasengeye na Amazing Miracles Church, turasengeye abarongozi, turasengeye abaririmbyi, turasengeye Dorothée Wendo, turasengeye iyi Amazing Worship iri kirategurwa nyene w'Imana azoba hari, abamareka bazoba bahari, ibitangaza bizoba biriko birakoreka, ibidasanzwe biriko birakoreka. Turagushimiye Imana ko wabiteguye neza, turagushimiye ko bizogenda neza, turagushimiye no kuntaye zizokurikirana Yesu. Urakoze Imana, ikiganiro cyacu turagisoje ariko byose Imana turabigushimiye kuko ari wowe ubikora, ni wowe ubigena, ni wowe ubishitsa Imana. Uyu munsi tuzowubona kandi tuzowubamwo, ibi tuvuze bizokwambara umubiri tubigenderemwo. Turagushimiye ku nteguro yawe nziza kuri twe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Asante sana.